nuko dusaba abatuyobora naho bitari bakagerageza ukuntu babishiramo. Erega iyo ibintu bikenewe n'inzu urayisenya ugaca uhubaka icyo kintu ku neza y'abarimo, uwo muntu ahari ntubura n'umwe avyemera, ugaca umuha ikindi kibanza ahandi. Inyuma y'ubuzi urwaruka rwinshi rurabura ibibanza byo kwidagaduriramwo bifise akamaro ko guhuza abantu, kungura ubumenyi no guteza imbere ubutunzi. Ni ubwoko bwahe bw'ivyo bibanza muzoteza imbere hamwe mwotorwa n'uburyo ubuhe? Iyo si politike y'ibyo byonyene mana. Oya. Hariho nga mu Burundi hariho une mauvaise politique y'ibisagara. Usanga ibisagara ntibigira icyo bita mu gifaransa Plan Directeur. Ubusanzwe ubona nk'ahanya ubona ngahi Bujumbura, ubusanzwe hariya mu mitumba hose hagomba kuba hari Plan Directeur icapye naho abantu bataragera. Hamwe umuntu agera ngo agiye kubaka agasanga hari kimambo, abantu bakaba bazi aho batagomba kurenga, bakaba bazi na standing ico kibanza, donc inzu zubakwa muri ico kibanza zitegerezwa kuba zifise n'ibibanza vy'inkino, n'ibibanza vyo kuruhukiramwo, ibibanza vy'amabiblioteke, ibintu nk'ibyo. Si nibyo gusa washaka, we nuko uvuze ibyo bibanza byo kwidagaduriramwo, ashobora kuvuga n'amavuriro, amashure. Bisigura yuko muri iyo Plan Directeur imiji, ibisagara, amakomine, ibyo byose bigomba kuba birimwo. Hamwe ugira uti ikomine yitwa komine ari uko yujuje iki niki. Ngaha anye yo wicaye ukaraba usanga komine baraba ati na karere aka karimwe abantu bangana gutya, dukeneye guhakaza abantu bangana gutya, bagaca bagira ngo iyi ni komine. No, komine igomba kugira icyo bita amakritère, no kuvuga ibintu igomba kubifise kugira ngo yitwe komine. Ni nkuko jewe bavuga ko nitwa Domitien kubera yuko ndi umugabo mfise amaguru amaboko n'iki. Ni komine hari ibintu itegerezwa kubifise kugira ngo yitwe komine. Uwumva ashaka yuko hahaba komine agakora kubuga ivyo bintu biba birimo, uranegera. Naha rero muri ibi bisagara nuko rero tugomba gufata iki gisagara, ibintu bigomba kuba birimo, ivyo bibanza byo kwidagaduriramo, ayo mabiblioteke yo gusoma, ayo masantre ya internet, mwebwe bamukiri bato mugenda gusoma afise aho debi ituma mushobora kuraba ibyo mushaka byose, amasale do cinema, ibintu nk'ibyo, amasantre do marche, ibi byo gutambuka n'ibindi mwebwe mushobora kuba muzi jewe ntazi. Abarchitecte rero bagomba gukora ibintu nk'ibyo, ntibiduce intege ngo nuko ngaha muri Bujumbura bidahari. Me byiza nuko dusaba abatuyobora naho bitari bakagerageza ukuntu babishiramo. Erega iyo ibintu bikenewe n'inzu urayisenya ugaca uhubaka icyo kintu ku neza y'abarimo, uwo muntu ahari ntubura n'umwe avyemera, ugaca umuha ikindi kibanza ahandi. Cyo ndibuka ko igihe nari ndahari hariho umuntu w'umu ambassadeur yaje kunsaba ngo ndamuha iki kibanza kuri Jardin Public ngo ahashinge Ambassade. Nahatswe kwikubita hasi. Nahatswe kwikubita hasi. Ibyo bintu bikuje mu mutwe gute? Urazi yuko hari n'abandi bashatse kuhashira ibintu ngaha basi abantu ngaho sindabavugira hejuru bashira ibintu nk'ibyo. C'est pas normal. Sibyo, c'est pas normal. Raba kiriya kibanza Ambassade y'Abanyamerika yubatsemo, ntuzi yuko hajya bari bategekanije ibindi bintu. Je nkabijya naho wari kunkubita nkaba nagenda ndabikwemereye, kuko hariya pour le quartier nord hari l'idéal yo kwashira ibintu abantu bashobora kwidagaduriramo, un centre de détente. Abantu bashobora hano ushiraho ibikino by'abana,
ibintu nk'ivyo ahantu abantu bavuye hanze bashobora kuza bagashira ibintu by'ibikino hamwe abantu bidefura kuko izi ngorane turimo ntituzozamamwo zizohava twongere tubeho ukundi. Hanyuma rero aya Ambassade n'abandi turashobora kubashakira iyindi quartier. Erega burya umuji bon uba ukurikije plan uba wahahaye n'ahantu hatagira ibintu uragenda ukahubakira projet ugatanga umugambi ukacutangura gushiraho umuntu wa mbere abandi baca baza bakuzura. Mwebwe nuko mutazi Bujumbura kera urabona kuva ngaha kuri Ntahangwa iri barabara rija kuri universite rigera mu Kamenge ryari rimwe rudende. Ishure ryari rihari yari ETS. Kuva hariya epfo ni hehe hajya kuri kuri PAF uduga kuri ETS waca muri rya barabara ry'iburyo ukaduga kugera kuri ETS mwishamba gusa. Ariko raba mutangano ukuntu imeze uno munsi n'ahandi n'aba rero bashaka kwama bariko barashaka kuguma ahantu hamwe. Ivuga ko leta ibumvisha ikurikije uwo mugambi nyobozi w'ibisagara ukuntu hategerezwa kubakwa hanyuma abantu bakagenda bubaka bene aho hantu birashoboka. Abarundi baragoye ndabizi kuko ntubona hajya mu Kayanza muramaze kuja mu Kayanza hajya kw'isoko naragenda ko minduru abantu bari bamaze igihe babagongera hajya ntibari bwashira hajya amadoda. Ndababwira umva rero bashaka turaba ukuntu dushaka dukora projet isoko tuyigire nini tuyegeze hirya. Bararahiye abadandaji bose bararahira ati naho worara yundi bikunda. Umugambi barawanse neza naho uzogenda ukahubaka ntituzojayo. Ibyo nace ndabireka kuko hariho n'ahandi hantu hajya ku Mukoro nabona ko harimo mangazini menshi ariko hajya nino kipe nibona ko atabantu bahari. Icyo abantu bagaye baba bachanse kandi hajya ni kuva izigiye kirekire. Nicyo gituma ngira nti nukubikora ku buryo izo centre nkuko muzivuze zibaho. C'est très important jendi mu bantu bavyemera. Nicyo gituma n'intumbero tugomba gufata ari yuko aho bitari bihaba aho bishoboka naho izo centre bazishinge à travers iyo Plan Directeur izo bihari.